Wumvise nibikona ko bitwakiriye? Ego. Ewe ga yewe naringu muratambuka neza hano ngira ngo hari imitego. Waruzi. Siminba tugiye kuroga hantu two turaca. Kode yanje urayizi? Ego. Yo kumwe amazi atari meza. Oya. Ngaya mezura yafise siminus biyongeso pe. Hari cyo ndaba. Nacura aba mugabo. Oya mba ngomba kukwereka yungenge bro y'ubuzima bwawe. Mugenga gukora iki? Reka tuze tuvyandike. Naho twavyize. Mugabo si Yesu narazaro. Oya niko namwereka impamvu. Na Yesu bijya yakora. Iyo baroshe. Iyo bashazere batari baroshe bico gihe. Bari ba Matayo. Bari baruka. Bari ba Timoteyo. Avuga ko nanditswe muri bibi. Niwe mfasha kwandika. Okay none mbona tudahendanye. Iyo Mariko atahaba. Iguruza Yesu bari kuzimenya. Abo bantu nibo bamukuriye kampanye. So banditse. Bakoze promo. Musore bari ba promoter ba Yesu. None Mariko. Bari ba promoter ba Yesu. Ubu rero twebwe rero. Ni basta abahinga. Twebwe rero uno musi rero Mariko. Kuko bagira bafate Yesu. Petero aciye acugutwi kumusoda kumwe Starboy yaragize na Ibra. Voilà. Muri arena. Yafashe kirahuri. Yari yafata imbugita yarabyishe. Erega yabuze inkota. Starboy muga yaje kuri film. Ngo nagira ndamwice. Erega banje niyo batamfata. Petero none ntibabivuze. Erega Petero nawe. Petero banje kumutera. Starboy yaje kumutera ama serviette. Ngo yamuteye serviette. Bwa mu serviette bwa buri. Ngo je ngo no mwice azavukiye muri gym akwega ibintu. Ngo reka ngo je nzobica. Ati nawe wari kwica wewe. Ivyo gutukana ku mbuga barabamara. Ivyo nibaza ko byahagaze. Ivyo guhera no munsi bihagarare kwe. Hari umugeneral araho. Ushaka gutuka simbizi. Azogusange muhiri wawe agutuke live. Mugana nzo mukubita. La consultation publique des sites pornographiques. Mu Kirundi ngo kuraba mu bantu. Kubirara mu bantu. Ni bigiti cyaho. Nivyo ndagusome. Oya ari usanga muri kumwe n'abanyene bashaka. Ndera. Pana kuzirabira mu bantu. Oya abana. Aho yakijaho umenye kuraba. Kandi mu kwemera Imana byo bishobora kuba byahere ngaha hafi y'agasuma himwaro nyene. N'umuntu wa mbere baravuga ko ariho yoba yarabaye mugabo wacu aragenda araba bugendana ashabandanya bujya agiye gusaza ageze hehe ageze muri Tanzania. Umuntu wa mbere. None ko ari twebwe twaba mbere yabaye hehe yagize iki yagiye gusaza ageze muri Tanzania yabaye ngaha anya baravuga ko yabaye hafi ngaha hafi y'agasumo ka Mwaro akabandanya yego aragenda arabango n'ubugendana ndindira gato nibugendana yarahabaye ivyo ni ivyo barabayishe barabishe mu mutwe ivyo byadamu nta nivyo numva ivyo ari byo Urashaka umugabo azaha umukobwa ashaka umugabo uzi koga utazi koga usugarukira hafi bako barambaza ari bose ese noza kwambaza ivyo ntatse baraza gutubwira ibintu bayaze n'Imana yabo kuko basokuruza barapfuye ariko imizimu yabiri muri barafisa imizimu myiza yego rero dusaba iyo mizimu myiza imizimu itazima kandi itazimiza hari abantu bavuga ngo imizimu ngo ni mibi kumbure iyo umuntu wafishije umuntu mu muryango ijya niyo imizimu itandukaniye he imizimu mibi hari abakobwa bakadukurikirana canke abadamu babuze ivyaro pe hari abakobwa bari kwarakwiza imyaka 35 40 atayaronka n'umuhungu aza kumubaza ati ubona ko twobana no musi bakora gukurikirana rube butumwa bubahereza nibaze hano mugasumo ka Mwaro baze barongowe baze bumva yuko ico bariko barondera bakironka bazova bakironka arumvise yuko kubandwa abantu bose baje kubandwa ngaha abagore badafise abagabo barabaronka uri umuntu ikindi kintu kiri très intéressant uzanye telefone yawe ukayishira muri ano mazi ufite ide agutelefone nagutora abanyena amazu muje mukogano mazi banyena amazu b'abatelefone inzu rayibamwo neza cyane kuri kwamye nyene inzu akibagira ukwishuza karibu rero mugasumo ka Mwaro umuntu ashaka kuhagera niba ari byifuzo yarafise niba ari amafaranga nagenda umva bariko baruga ngo bakeneye amafaranga jewe narihebuye nta cizere c'ubuzima ufise kuvuga incuro maze guhemukirwa yego narabonye yuko nuzoronka uzomuronka umwaka umwe canke ibiri abantu baroga bose baje iryo benga baca barigwamo bagaca bapfa
rero agasumo kagarukira munsi yari ryabenga aho hepfo ngaho musi y'ivyo biti ari ibenga abarozi baca bawera iyo baje baca bagwayo bagafa abarozi umurozi iyo aje ngaha anya acagwa aca kwita mu ibenga hariya kubera. Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeza neza murose mwiriwe canke muramusivanye naho muherere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV Sandal has always urukadukina uri mu Burundi mu Rwanda ndetse na Kenya muri Congo Iburaya zunguviya bara ndavuga wa man sanabi Saudi Badu Bekand Oscar Zambia Malawi Mozambique nandi hose kwisi mwaga mwese ndabaha ikaze. Uyu ni umunsi udasanzwe nkuko mubona turi mu ntara yagutse ya Gitega neza na neza muri commune Mwaro hama agacimbiri Kayokwe zone Kayokwe gutemuze kusakajagari komeza Imwaro Kayokwe mugambere uje ngaha bro vugisha ukuri nukuri sigambere jewe mbere igihugu cacu Kayokwe n'uruzi yahora ari commune Kayokwe n'uruzi mani ruva hariya ukagenda hariya muri commentaire muze kutubwira Kayokwe yahora ari commune y'intara ya Mwaro. Let's go tujane rero turi kubona aba influenceurs batandukanye aho turi mu rugendo rudasanzwe turi kumwe n'aba influenceurs bo mu mico itandukanye bakora ku mbuga ngurukana bumenyi. Yes, ni muri ya ntumbero y'igiteramo nyezina evenement igiye kuzoba ku itariki ya 30 gushaka gutariki yimwe Source of Culture aho bahisemo kujana ama influenceurs batandukanye kugira ngo bishobore gukunda bashobore kubereka ivyiza vy'ugucaho cije cy'u Burundi tubereke akaranga ndetse n'ibindi vyinshi bidasanzwe. Yes, reka aha niko ndonderana simbizi bugya nuko nariko ndamubona sinzi yageze simbizi agiye kuroga he ngo ndamubonye nako nimvira nwagiye kurogera simbi nako nimvira nwagiye kurogera aya itwa simbizi wase mavumba umudiplomate yiyemera barushe ko nopira oya ngoma ndakambaye mboya ni akanyo ntabwo nibugwaye sida wewe banzirindire igana gapira oya ariko vraiment ni nziza mugabo man tuduge ariko vraiment si sawa c'est pour compléter simbizi vuye Kirundi ni kugira twuzuritse ariko vraiment oya ni mbeho amazi mbona magacupa meka amazi. Yes, nuko unya wala gibasigira doza neza basi wambare neza imodoka ivenga nani ambara neza neza ego doza neza basi umupira wambare neza sinagucishe mwijisho umupira tuduge turaduze ego aha turi aho bita Igitega mu Mwaro ariko turi Gitega ni mu ntara ya Gitega uko biri kose ego turi mu ntara ya Gitega daboro kwanza basi bakunzi ba African TV yambo bakunzi ba African TV ubu turabahinga mu byo kuduga sorry mbere kumanuka gatonya ko ahantu tugiye kumanuka mwishamba afise histoire tugiye gasuma ka Mwaro tugiye gasuma numva gasuma bugi kiru cyari cyo bitagasuma numva bagasuma kanabwire neza simbi I love you bro bwiza kugira go antoka wana dada urabona Raisa turi kumwe turacari kumwe twebwe mon frère babijeje manuka gira babijeje yuko turahabe tugomba duhindura histoire y'ama content yo mu Burundi ego ubu unya vya bintu vyo gutukana oya ubu unya bigiye kugabanuka. Wabonye mbona Mr. Mbona gusa gumajya hari hose wabonye babahe ingo bahe turi kubona abahungu bagufi bakorera ku mbuga ngurukana bumenyi aba rero tugiye batwigishe histoire y'agasumbu inde uyu unya twese abandi okay nawe urimwo yego cyane let's go simbi agasumura kumva ego ndumva agasumo kabisa agasumo ndakumva kano gasumo ka Mwaro niko gasumako aya madasuma muri buno buryo bakita gasumo ego voilà umeze neza ariko niyo mpamvu igiteko kubona aba diplomate cyangwa igiteko kubona aba diplomate hariya mu ntuzenya mu kuri amashuha ku mashute nabajije ati none akagasumo ajya mashute abarundi nagasumo mu Kirundi chute n'agasumo nye vya vrai muri commentaire batubaze plutôt baduhubure simbi wabonye na Teddy turi kumwe na influenceurs batandukanye bose baraha ninga anya aho tumwe na influenceurs batandukanye ariko rero simbi ni gihuwa gitangaje kubona hashobora kuba hari aba influenceurs barenga 200 bagiye mu gihuwa kimwe cyo kwerekana imico n'akaranga vy'igihugu cyacu cy'u Burundi kandi akaba rugwaruka muri rusange gusa bivuze iki intumbero ni yihe urabona ko na Lionel turi kumwe ngaha n'amasinema papa
Papa Paketa. Papa Pakita. Ego. Wumvise n'ibikona ko bitwakiriye. Ego. Eh? Ewe ga yewe naringu muratambuka neza hano ngira ngo hari imitego. Waruzi. Siminba tugiye kuroga hantu ko turaca. Oya. Tugiye turiko turaca. Tujanye kuroga no Oya kubana. hariho histoire tugiye kumenya. Tujanye kuroga vya bintu vyasanzwe urogamo gasimbizi. Oya pana. Kumenya amateka y'agasumo ka Mwaro. Ako nabe harimo uburozi. Uzokiga ni inoti. Simbi. Ego. Igikorwa gihurirwamwo abagaye hari imitego murambabarira. Hari imitego myinshi hano muri abo bitambuke neza. Simbi. Igikorwa gihuriramwo aba influenceurs barenga 200. Ni igikorwa wosigura gute? Ni igikorwa ku barundi. Kivuga gute? Ngaharanyika Simbi. Simbi twemeze. Ego. Bahano haranyika. Harimo ibenga. Biranumvikana. Ahantu hari benga. Rero ikintu kintangaza. Ngaho muri ayo bwati niwicara ngaho tuba inguge. Ucutinya. Umve. Urumva ahantu tuje. Mbya nabi nyuma. Hafise ngwaranye. Wabonye ashobora murashaka kuhaja nahana kimwe. Ego. See the author of our country. Kana gasumo rero. Kana gasumo. Kandi kode yanje urayizi. Ego. Yo kumwe amazi atari meza. Oya. Ngaya mezura yafise Simbi nusubiyongeso pe. Hari cyo ndaba. Nacura aba mugabo. Oya mba ngomba kukwereka yuko impungenge bro y'ubuzima bwawe. Izo mpungenge nize abandi bose bafise. Yuko amazi bazavuga yuko amazi yo mu Burundi yose anyobwa. Ego. Urumva? Amazi yo mu Burundi yose aranyobwa. Ego. Injira hengekanye kagate. Dasimiza rakunda ibintu bicafuye. Beba bakurabe neza. Okay, gatwinjire ntacu. Kanda gutanguri. Ahari kabiko bihariga muho. Oya. Uri nywa na kimwe. Oya reka nta kunywa. Anana kiro. Nara kanya sinonwa. Sinasibizigira. Umuhinga muvya ku mazi y'ibiziba. Wari ngwane abakigingi ni. Ngona gufate gusa. Umuhinga mu kunywa amazi y'ibiziba. Oya Simbi vraiment nuko. Simbi zoya nukuri kw'Imana. Nasitwaye. Watu zokubura tukubona Simbi wewe. Enda Chibosi vraiment nukuri kw'Imana. Mugisha yashakeneye kuregwa. Usabana bakiriza ubu n'ubutunzi kama dufise. Ariko ubwo butunzi kama none umviriza mon frère, amazi yo mu Burundi. Na amazi awushitse wose ucunywa. Ego. Dada. Dada nawe ngene karagenda. Ndabira dada ngene karagenda hano my god. Dada. Aya mazi ni mabi. Ahantu ari benga mukobwa urabantu ubwo. Bamugize umanyazi j'abantu ayasino kwigwamwo. Umviriza. Ubu ni bwo butunzi kama. Nivyo byasuduganye tuze kwereka abarundi ubutunzi dufise. Amazi yo mu Burundi simbizi ariyongeye kandi vraiment ariyongeye pe. Jibo. Kunywa nacuba. Vayo tugendere batwereke ubundi. Egari kintu kimutazi. Simbi wowe tuzokura tukubona. Urabona aya mazi nk'aya masafi. Bayavoma mu misozi. Nyamisozi amazi saya anya braza. Bro barayahingura simbizi. None mbiki. Mugisha oya turacagenda. Mugisha aracakeneye kuregwa. Bugize kangahe nko mwe nano mazi. Irya gatatu. Kandi irya kane buya ngo rirazigwa. Irya kane rirazigwa wa mugabo. Bro. Hari ikintu kimwe abarundi bakwiye kumenya. Nuko dufise cyo bita ubutunzi kama. Ico coco. Muri ubwo butunzi rero n'amazi yacu arimwo. Uno munsi twaje mu rugendo shure. Twaje kugira duha agaciro ubutunzi kama dufise. Sivyo? Ego. Muri ubwo butunzi kama rero. Ego. Mbe nino baciye. Sinza baciye. Baciye. Arubye bana hari inzira gamuho. Turaba tari ngaha. Ya. Muriye! Simbi. Ahantu naho dutora nuku. Yewe. Amuhungu ntutujana hatari. Ewe.
Yewe. Mana yanje. Haramaho hano hano s'il te plaît. Mugabo haratesa. Umve dada. Yo. Erega Ugiye vya vrai. turi gasoma. Inzira niyo none. Niyo bacanyemo. Ego. Are you sure? Nyene. So? Yeah. Let's go. Simbi. Ego. Guhuriza hamwe abaFrancais abarenga 200. Nini bisigura iki kugwaruka? Urazi bitunganya ibikorwa vya mbega. Ni urazi ko dufise ico bita festival. Yeah. Ndibaza muri urugendo shure turimwo. Yeah. Turamenye ko festival yitwa mu Kirundi sivyo? Ego. Bo. Simbizi. Hera duserukiye mu ikaburimbo. Ego. Nivyo ngabariya. Novuga yuko Ya. Muruge. Man, ani mwaro hameze ukuwunya. Ego. Hari amakaburimbo gusa era bahariya. Kaburimbo gusa. Kugira urabona isabukuru nyezina. Izo bitariki 30 gushika itariki 1. Ego. Tumurindire data. Ego. Sivyo? Rwanda isabukuru yiswe source of culture. Of culture, yeah. Umva ni isoko ry'imico yacu. Sivyo? Yeah. Isoko rero ni hehe? Niho Ubu tugiye kwiga Uburundi tubumenye. Yeah. Yego ntidushobora kuhamara hose. Mugabo hari ahantu hamwe usanga hahambaye twadukenera kumenya histoire yaho. Ego. Kugira abarundi bamenye yuko uko bigenda kose turafise kahise kacu. Yego. Sivyo? Dada yazimi. Umukobwa ata. Nuvuga yuko Dada! Dada! Aha. Agasumo ka musumanye. Uravyumva? Tusubira. Urumva kahise kacu. Ngene karavura. Shada twateye isoni. Sawa twagiye. Abandi bagore bose. Urabona novuga Egypte, Egiputa. Ego. Abanyagiputa baricaye barahereza agaciro kahise kabo. Yego. Karandikwa no mu bitabo natwe turakiga. Kuburyo no musaye n'abarundi bava mu Burundi hagiye muri Egiputa kuraba kwiga kahise ka Egiputa. None tubona ko dufise ivyacu. Sivyo? Yeah. Aba influencers impamvu twabazanye urazi ko dufise exposition tuzomurika ivy'imico kama yacu. Gwetariki 30 gushika itariki 1 z'ukwezi. Itariki 30 z'ukwindwi gushika itariki 1 z'ukumunani. So tuko turamurika. None tuzomurika iki? Ako gaciro dufise wana nkahanditse komine Mwaro bienvenue au site touristique agasumo ka Mwaro. None ikibazo cyakiza. Wow. None kubera iki agasumo ka Mwaro kagiye muri site touristique? Sivyo? Urumva twaje ngaha kugira tumenye impamvu agasumo ka Mwaro kari mu masite touristique. Kubera iki ajya iwanyu hari Ingozi batagize site touristique. Hari kugasaka kari na Runyonga n'udufite. Oya mvuze iwanyu hajya mu nzi iwanyu hajya iwanyu. Muhiri wacu. Because kagiye muri site touristique kubera hariho histoire, there is a story behind. Hariho kahise gahari gatuma urabona hajya amapiramide yo muri Egiputa. Hariho ivyanditswe bihabwa agaciro bituma none musa abantu bagendayo. Urabona muri hamwe kiri kuyahora imaka. Arabie Saoudite hage yagenda avuga ati naje gusengera abo abanje nabuze. Urumva igihugu voilà. Urabona hajya ahantu. Mu bisanzwe ni mico yabajya bakomeje ni kahise kabo hajya ahantu hariho un jour hari ibintu byigeze kuhabera hari amateka yigeze kuhabera hajya ahantu hama ntibigeze babitakaza. Urumva brother barabitsimbataje barabikomeza baranakora na histoire yaho kuburyo uno musi nakiri kuageze yavuga ati ndanye ndahifotoreza. Urumva brother ego niyo mpamvu rero aha uno musi aha twaje sivyo aha twaje ino mu Gasumo urumva aha twaje mu Gasumo tuje nk'abantu kubera burya igihe cya Yesu hano igihe cya Yesu yashize mu na Yesu yicere n'umucisha mu na Yesu Yesu ari mu ngaho Yesu yarafite aba influencers biwe bagendana bitwa ba Mariko bitwa ba Luka bitwa ba Timoteyo. Urabizi histoire baje ngaho Gasumo ka Mwaro none ivyo yavize ryari simbi Senga niho Yesu yabatera Lazaro yaramaze iminsi 4
yanutse yaboze Yesu yanse kumuzura mpaka baruka bave gusuma baze. None ivya Yesu na Lazaro bitandukaniye n'ivyo gasumuka mwana. Ni ibindi Ariko bihuriye he? aho bihuriye yari yambajije ati aba influencers mugenga gukora iki reka tuze tuvyandike ntaho twavyize Mugabo si Yesu na Lazaro. oya niko namwereka impamvu na Yesu bijya yakora iyo baroshe iyo bashazere batari baroshe bico gihe bari bamatayo bari baruka bari ba Timoteyo avuga ko nanditswe muri bibi. niyo mfasha kwandika ku buryo Lazaro Ivyanditswe na mbona. ibyanditswe na mbona urero mbona turaje sawa rero Ico umva iyo biba ubunye ari kubaho igitabo kivuga ngo turasoma mu cete mbona yandikiye abanyamwaro. yanze abanyamwaro Ivyo biri muri iyo verse. none ubu rero sivyo umviriza muzeye ubu rero turaje kugasumuka mwara Ababira. sivyo wewe wabaye interesse nako uravyumva uzogenda ugashingirina abariko baraturaba Ego. barabona ko turiko turabesha. Gute? Abantu bariko barapromotinga gasumwo. Nibavuga ati gasuma ga promoting muga bakuremo Yesu na Lazaro nabambona Lazaro. oya rero ndagusigurira aho bihwaniye none mbona okay none mbona tudahendanye iyo Mariko atahaba inkuru za Yesu bari kuzimenya abo bantu nibo bamukoreye kampani so banditse Bakoze promo. Muso bari ba promoter baye. none Mariko bari ba promoter ba Yesu ubu rero twebwe rero nibasa abahinga twebwe rero uno musi rero Mariko kuko bagira bafate Yesu Petero yaciye acugutwi kumusoda kumwe Starboy yaragize na Ibra Ibra voilà muri arena yafashe ikirahuri yari yafata imbugita yarabwisha. erega yabuze inkota Starboy muga yaje kuri feed ngo nagira ndamwice. Erega yabanze niyo batamfata. Petero none ntibabivuze Erega Petero nawe Petero nawe yabanze kumutera Starboy yabanze kumutera amaserviette Ngo yamuteye serviette. wabwa serviette bwa buri Ngo je ngo no mwice azagiye muri gym akwega ibintu. Ngo reka ngo je nzobica. Ati nawe wari kwica wewe. Roshe, turiko dutembera igihugu cacu kugira ngo batwereke ibibanza ndanga karanga hariyo abantu benshi batabizi kumbure. Uno munsi ni ubivuga ko iki kubana aba jeune influencer bari mu bikorwa nk'ibinyavye igihugu mu gihe mura murirwa ku mbuga mutukana muvuga ibishego. Oya dabora abantu bakikora ivyo bintu vyo gutukana ku mbuga barabamara ivyo nibaza ko byahagaze. Ivyo guhera no munsi bihagarare kwe. hari umugeneral araho Ushaka gutukana simbizi azogusange muhiri wawe agutuke live mugana nzo shumukubita. Ushaka gusange mukaba akantu karyoshe nasomye no munsi nakamweretse no mujama kandi kagusomera wumva gafani ibintu vyo gutukana. Itegeko rero ngwena nkurikiye reka ndabinkurikiye nkuyunga aguma hafi kandi gusomere kano ka bamenye amategeko abasomere kanda gusomere Roshe urazi igifaransa sawa nsomera article 48 basi ndayisome uzurayisubiramo we soma urayitransfer je ndayisigura yego sawa ndayisome est puni d'une servitude pénale de 2 à 5 ans et d'une amende de 2 à 5 millions de francs burundais. D'une amende de 2 ans. Est puni d'une servitude pénale de 2 à 5 ans et d'une amende de 2 à 5 millions de francs burundais. Abantu bose bakiri muri iyo ngendo yo gutukana. Oya sindageriyo. Basi bisomere arahanwe. Amategeko mwavuga mu Kirundi kugira je ntaho. Nivyo umva shaka bisire mu Kirundi. Je nyana bisome mu Gifaransa. Ubishire mu Kirundi. Uyu nabishire mu Kirundi. Avuga mu Gifaransa ubivuga mu Kirundi. Wabigenze mu Gifaransa. Mwe mwizibuye. Basi kandi akabasomere basi. Mu Kirundi. Titre yayo ivuga ati. Bya vrai. Urane gusoma Gifaransa nziragira. Nari nzi kwiteko rya. Umviriza. Umutwe w'amajambo uvuga ngo la consultation publique des sites pornographiques. Mu Kirundi ngo kuraba mu bantu porno. Kubirara mu bantu. Ni ibigiti cyaho. Nivyo ndagusomera. Epini ushobora gufungwa imyaka 2 gushaka ku myaka 5 bagufashe uri kuyaraba zawa kera. Oya ari gihe usanga bo muri kumwe nabo nyine bashaka.
pana kuzirabira mu bantu oya abantu aho yakijaho Mumenye- reka kuraba mubimenye epi ni serviteur penale do service reka oya none rero isome none epi ni di Ari nga. serviteur penale do de ababa kana n'umuba tumuvume tumuvume kubera wala wabonye kanuru umushekero ni no gutabirimo iyi ni agasumo ego mbanje kubaramutsa ndabifuriza amahoro y'Imana ya basogokuru. Ndabifuriza n'ikaze hano mu kibanza cizi, kibanza ceranda. Tuvuga ceranda. Bagombye bavuga umweranda. Nuvuga umuntu afise inda yerade. Umuntu atiba ivyo kwa Segihembe, ahitana ivyo kwa Semavumba. Urumva byose arya ivyiwe. Nijo bavuga umweranda afise inda yerade. Sibyo? Byavuze ngo umweranda n'abazungu baje birabagora baca bivuga nabi koko ntivyari vyabo bavuga ngo umweranda. N'ababakurikiye rero mwe mwabandanije muravuga ngo umweranda. Ntigira ico kisigura. N'umweranda. Rero niki ni kibanza ceranda. Bahita mu Gasomo ka Mwaro iwabo w'Imana. Jenge ndabaganirire rero nitwa Ngurube. Iritazino ry'iwanje ni Rugamba. Ngira kumbure benshi murazi amamuko ya Aburahamu n'abandi muga jewe ngira ngo ndababwire amamuko yiwanje. Je nitwa Ngurube. Ngurube mwene Ngurube. Ngurube mwene babaye mwene Muyabagu. Muyabagu mwene Bushingwe. Bushingwe mwene Runyaga. Runyaga mwene Rubibana. Rubibana mwene Gishungura. Gishungura mwene Biteze y'Isonga. Biteze y'Isonga mwene Mutaragara. Mutaragara mwene Rurenge. Rurenge mwene Muzinga. Jenda umushungura. Wo kwa Gishungura. Hariho umwishwa w'abanyakarama ko mama wanje n'umunyakaramakazi n'abamarume baca baba abanyakaramakazi. Kandi iyo miryango rero iyo isabiraniye biragenda neza kuko urabona abanyakarama n'abashungura. Nk'ubu na jewe mama wanje n'umunyakaramakazi n'umugore wanje n'umunyakaramakazi. Byarabaye ntabiteguye ntabizi kandi nawe tubanye neza. Ni nka kujya na mama na papa babanye neza byari bimeze neza. Reka ariko tugaruke kuri iki kibanza. Ndakunda kubibabwira ugiye muri kahise niho ubona igituma bahita mu Gasomo ka Mwaro iwabo w'Imana. Nama nababwiye kuko umwami wa mbere bamuha amamuko atandukanye. Muri ayo mamuko atandukanye sino kuri Rwanda yasubiramwo mwarabyize muri kahise mu mwaka w'indwi mu mwaka w'13 murangiza amashuri. Muri ayo mamuko atandukanye bavuga yuko yakorotse ava mu ijuru ari kumwe na kiranga Imana, kiranga kiri umweru. Umweru nukuvuga kwera. Sivyo? Rero kiranga yakorokeye hajya kungara naho hakujya hariho n'ibigabiro vya kiranga nuko abarundi batazi guhagacira ibintu byabo abantu babwirizwa gukingirwa mu bigabiro vya kiranga nkuko na hano mu Gasomo ka Mwaro habwirizwa gukingirwa. Sivyo? Ariko gushikira umwanya tuko turavugana harakingiwe. Yego. Rero kiranga yahisemo kuza yoga ano mazi y'Agasomo ka Mwaro. Amazi adasanzwe, amazi ari mu migisha n'imihezagiro. Aba bandwa bose biyemera babwirizwa kuza muri kino kibanza cy'Agasomo ka Mwaro. Ni nka kurya mwebwe murimwe abayisilamu. Abayisilamu mujimaka. Abakatolika mukaja Vatican. Siko? Kugira ngo n'abaporoti b'apanekoti muzora mugenda Norvege, Swede za Norvege. Sivyo? Ivyo ni ibintu mugabo si byanyu. Ivyi wanyu mwabwirizwa kugira gute? Muraba nimba muri abarundi. Ihanga ry'u Burundi ryose mu kwambaza Imana. Kwari kugira gute? Kwari kubandwa. Umubandi wiyemera nawe yaraza hano mu Gasomo ka Mwaro kugira yironkere imigisha n'imihezagiro, kugira ronke ingufu. Sivyo? Rero muti mbega ayo mazi yo bafise akamaro kadasanzwe. Kuko baratubwira ko n'ubu kandi je harabo muranakira abakobwa babuze abagabo.
baraza bakoga muri ano mazi y'agasomwa ka Mwaro bwaca kabiri bakababenguka. Ndamaze kubazana mugabo uzurongowe wumva ko ari ivyo sivyo canke abagore babuze ivyara baraza bakoga muri ayo mazi bwaca kabiri bakarunga ikibondo. Iyo hoho ubanje kubandwa ni vyiza cyane. Je ndiko nababwira ko kubandwa ari vyiza, ndaje kubabwira ingene vyagenda. Ni vyiza kuko jewe ndafise uburorero ndiho njiye ubwenge. Ndazi umuntu yaramaze imyaka 9 yararongoye biranga ko avyara. Ku mwaka ugira 9, umwaka ugira 9 uri kurahera aca barabandwa. Aca aranze karavyara mbere yaravyaye n'amahasa. Yaravyaye abana bashika 8 gutyo. Je ndazi uwundi yari umugabo be n'umugore baca baza barabandwa. Ndazi uwundi yaramaze imyaka 3 hanyuma barabandwa. Ho niga mu mwaka w'11 naragiye turabandwa ijoro ryose. Yasha atangura kuvyara nama ari akandi karorero nzi uwundi muntu w'inshuti sinumuvuga izina nta kamaro. Yaramaze imyaka 5 hageze muci yacasara. Bakamuboha ku mwaka ugira 6 baca barabandwa. Nuno munsi ico giho niga mu mwaka wa 2 w'amashuri mato mato. Nuno munsi ntarasubira gusara kandi aracariho. Kubera kubamba yarabanzwe baramubandiwe acarakira yaragwaye nakubeko ramaze imyaka 5 kugira 6 bakabandwa yaciye akira. Nubu ntarasubira go erega hari ivyo bita intezi. Intezi zaguteye utaciye witunganya ngo bandwe none mubona baguma basa. Intezi niki? Intezi novuga ni nk'ibintu vy'imwemu imwemu za basogozo cyo kugendera kubera wararetse ivyo wahora ukora urabivamwo ko hariho aho tubona bajya nk'ejo hari ahantu hari gikorane tubona bajya batutumura aba pastori gututumura ibintu by'aba prophet bakavuga ngo none nuvuga mu gifaransa no mu vyumva ajya sama esprit baba bafise nama esprit baba bafise nabo nyene vyirabura ntavyonze kuko aho nyene birambabaza cyane iyo muvuga ngo mpwemu yera yirabura nayo imeze gute mwebwe neza cyane reka ndaguha akarorero jewe njiga mu mashuri matoya mu katekisimu hari hagatabo batwereka agatabo k'abakirisu bariko barashushanya Imana n'umuzungu n'imishatsi miremire umuzungu sibyo bariko barashushanya batwereka Yezu n'umuzungu Bikira Maria n'umuzungukazi n'abamarayika n'abazungu Shetani arirabura n'amahembe uriko urategera mbe uri umwirabura urumva uri Shetani nimba uri umwirabura murumva kwikengereza gushika kuri urwo rugero ahantu hava ikibi ni kumwirabura ahantu hava vyiza ni ku muzungu hano mwogarura ubwenge none mukiyumvira mugasobona kwa abantu kubera iki mwemera yuko bibi biva kuri mwebwe ariko mwebwe ni mwebwe mwava mu ivyiza kuko Imana yatanguye kurema umwirabure irangi ryirabura niryo rangi rigiza yandi marangi yose irangi ryera mu gifaransa ni absence de couleur byo mwari mubizi none ni kubera iki muca mwikengera mwebwe kandi ari mwebwe mwari soko ry'ubuzima mu ncamake twarakoronije barahanaguye mu mutwe barabemeza ko ivyanyu ari bibi ivyabo ari byo vyiza ariko mumenye ko mwagwaruka mwe mukiri bato nimwahinduka mukasura mukababana mumenye ko ibi bibabeshejeho ari ivyo bakuye hano muri Afrika nimba mwarize mu mashuri nimba hari kwandika byahereye singahi wacu mu gihugu ca Misiri cyari cyatwagwa nabirabura kwandika écriture hiéroglyphique ibi mwumva ngo ibiharuro izo za physique izo za biology izo za chimie byatowe nabandi iwacu muri Afrika n'Imana basenga batabona yavuye ngaha ko basenga amazuba
twebwe nitwe twemera Imana kandi mu kwemera Imana byo bishobora kuba byahere ngaha hafi y'agasuma himwaro nyene n'umuntu wa mbere baravuga ko ariho yoba yarabaye mugabo wacu aragenda araba ugendana ashabandanya burya agiye gusaza ageze hehe ageze muri Tanzania umuntu wa mbere none ko ari twebwe twaba yabaye hehe yagize iki yagiye gusaza ageze muri Tanzania yabaye ngaha anye baravuga ko yabaye hafi ngaha hafi y'agasumo ka mwaro akabandanya yego aragenda arabango n'ubugendana ndindira gato nibugendana yarahabaye ivyo nivyo barabishe mu mutwe ivyo vyadamu nta nivyo numva ivyo ari byo urumva amaragenda Yesu Kristo na oya reka tumureke ivyo turamwihojeje oya kanesha reka nansamaza bitandukaniye he Imana zimugera hamwe na hano Imana hariho ibibanza bidasanzwe hano muri kino gihugu aho Imana yiyerekanira novuga ngira mu gifaransa muca byumva no muca muvyumva guzumba lieu d'initiation sibyo harimo ikibanza ca Mugera mu Mana za Mugera harimo mu vyegwa vyangoze hariho mu gasumo ka Mwaro hariho n'ibindi bibanza bangomba kubereka mbega kakanu kanje kare gasegeye harimo ibikoresho nagomba kuberekera hano mwabitaye mu modoka imodoka yibwiriza irashika babatore hano kuko hari ibintu ngomba kubereka oya baratora hano imodoka irahagera hari ibintu ngomba kubereka ubwira biko basukuru baraciye ubwenge mugabo reka ndabereke tuko turi kumega ntoze ingereranyo muriko munyumva ingereranyo hagati y'uwo musenyeri canke papa na Kiranga yari hano nigeze ava hano ariko bo baratembereye cyambaza mbega nindi yarabiye ku wundi enda kwereke Kiranga bavuga ko nubu niko bimeze abayambaye intutu n'inkofero nagakofero gatoga kuko uzwe mu rushato rw'inzobe intutu ushato rw'iki inzobe ni iki zebra okay zebra nona sutura twawe yego nuko rero Kiranga yambara intutu umupapa umusenyi w'umuporoti umusenyi w'umukatolika abacehe ntibambara gakofero gato none hajya ninde yiganyonda haro sokokuza wanje yaragiye hagasha Vatikano yasizeho gute mugabo ujya muzungu yaraje no wewe arabibona hamwe none twe twavutse tugenda gucyaye sivyo aba musenyeri ntuzeye pastor ari umuporoti ari umukatolika canke aba bacehe sivyo nabo bambara gakofero gato sawa Kiranga yabafite icumu siko yafite icumu ntuze nawe musenyeri afise inkoni afise inkoni nawe yene yankoni gonze nkuko cyangwa kanu kagonze oya papa wiragororotse sivyo ha ruhande y'icumu inyambaro yambara Kiranga yambara imbega hama gakenyera none bajya bo bapadiri bambara ute none yambara amakanzu gakenyera twe tuko turabandwa ibi vy'amazi amazi n'umucano byabiza kuba bihari no kwantuzeye nuko nyene cotezo cyose umva yuko bisa gute bisa n'ivyo wacu hamico mumenya iyo turiko turabandwa abagore canke abakenyezi canke abigeme bari mu butinyanka ntibiraba ingondo ntibiraba ingondo ni ingwe yera bisiga mu gahanga naho ku matama bo nibisiga bari mu butinyanka nibisiga co kimwe nkuko nande aba bandi batagira gute aba Islam nuzuko atinjira mu musigiti yego ari mu butinyanka no mu bakatolika n'abaporoti mu buzuro bwa kera handitse ngo umukobwa canke umugore ari mu mihango n'intebe yicayeko ibihumanye none umva yuko bagira bimwe by'iwacu bon nariko hanyuma nababwiye amazi haba hari amazi mucanwa sivyo nugutahura rero ko ibi bintu turimwo
basogokuru barimwo ari ivyo by'ukuri abo nabo baragize gute baraturabiyeko bon sinzi ko kumbure ni twagenda hariya ndashobora kubandanya mvuga aha aye niho hamwe nababwira abagore bashaka ibyara boga muri rino benga iri ijya mbere aha canke abakobwa bashaka umugabo baza hano boga ngaha umugore ashaka umugabo azaha umukobwa ashaka umugabo uzi koga utazi koga usugarukira hafi hama nakubwiye abagore cyangwa abakobwa hanyuma n'aya mazi aravura aya mazi ukuntu ajya maroje donc ni thérapeutique donc biravura indwara zitandukanye benshi ariko nabyo bazi ama nibagiye kwambaza nge bazambaza agiye kwanza kwambaza gusenga kwambaza kiranga katurengene yambaza kayambaza kiranga sinzi nimba ari karavuga sinzi nimba muri ko murumva ivyo ari karavuga karambaza kiranga akavuga ikigabaje none aravuga amajambo kwambaza imana pana kiranga kwambaza imana arafite amajambo ngiye kwambaza simbizi nawe ngo agiye kwambaza bariko barambaza ari bose ese noza kwambaza ivyo ntazi oya bariko barambaza kiranga aze kutubwira ibintu plutôt imana ndovuge kiranga baraza kutubwira ibintu bayaze n'imana yabo baza kutubwira ivy'imana yejeje kubahishurira hano hantu yego kiranga kiri umweru aragarutse ahejeje kuyagisha imana yo mu bihe byabo amafaranga bihe kumbure nabo nyine ubwiye tugo turambaza nk'ubu unya wambaza uvuga gute tuvuga imana y'abasogokuru imizimu itazima kandi itazimiza imizimu y'abasogokuru n'abasogokuruza koyo tugirira neza ibyo tuba dusaba uravuga ibyo uri kurasaba none ko abantu bavuga ngo kuko basogokuruza barapfuye ariko imizimu yabiri muri barafisa imizimu myiza yego rero dusaba iyo mizimu myiza imizimu itazima kandi itazimiza hari abantu bavuga ngo imizimu ngo ni mibi kumbure iyo umuntu wapfishije umuntu mu muryango ijya niyo imizimu itandukaniye imizimu mibi nizi yamuhembuza barya abantu bakora ikibi barya abantu barangwa n'ikibi mugabo abantu barangwa n'ubuntu abo oye umuzimu wabo nuzi urya ugakora neza nuzi urya ukagirira neza abandi none umuzimu hejuru ukacira guterera mu buhe buryo uko abantu bavyumva mumengo muriko muraduhenda ivyo ari byanyu vy'ikirundi baraduhenda agire mbaze urabambariza abamarayika ingene baza gute abamarayika baza gute amarayika umarayika yamubona mu ishusho peut-être kurasa waramubonye umumarayika waramubonye jewe sinamubona gusa abantu bamaze gusenga bakamubona oya baraguhenze ayo babonye wewe waramubonye by'ukuri uretse gaswahili nkubeshe abo bandura baba oya nibyo nariko ndamwishura yego twebwe iyo twasabye turabibona mu nyishu niyo tubona ko batwumvise none usabye ivyaro ukarironka yego nukuvuga ko aka gasumo gahari kuva ryari kuva isi baho kuva isi bagasumo karari ibi bihari kuva isi bibaho yabo agasumo karari nuko gatunganije kunyeresa abantu bagatunganije n'Imana yagatunganije gutya wow kandi kini kibanza kidasanzwe byo kuri okay hari abakobwa bakadukurikirana canke abadamu babuze ivyaro pe hari abakobwa bariko barakwiza imyaka 35 40 atayaronka n'umuhungu aza kumubaza ati urabona ko twobana no musi bakora gukurikirana dube butumwa bubahereza nibaze hano mu gasumo ka Mwaro baze barongowe
baze bumva yuko ico bariko barondera bakironka bazova bakironka mugani baza bavuga ngo mbega bijyaye ngo birakunda kugeza gusa ivyo aza kugeza ntibizokunda arumva ko ivyo arondera ashobora kubironka je mfise ikibazo kimwe itariki 30 z'ukwezi kwindwi gushika itariki imwe so turiko turamurika imico n'imigenzo y'ikirundi mu gisagara ca Bujumbura iri sabukuru turi kumwo rifatanya imico tukaba turi kumwe kandi n'ubushikiranganje bujejwe ubudandaji aka gasumo karashobora kuba ari ubutunzi kujya dusanga uno munsi igihugu kiba kiyaronka ubutunzi kama turabona baja mu by'ubutare turabona baja mu bindi mwavuze yuko za Egypte ntujayo kuhatemberera umva histoire ya Egypte agaciro bahaye ivyabo uno munsi birigize amafaranga igihugu wavuze ijambo yuko abarundi batesha agaciro ivyo bafise eske kagasumo karashobora kuba kamwe kofatwa nk'ubutare bundi butunzi bwose igihugu no musi yegeda kivumbura je nama nabibwiye abantu baza ngaha batemberera ngaha aka gasumo kari mu vyotuma Gitega imenyekana Uburundi bumenyekana Afrika yo hagati imenyekana kuko ni kibanza kidasanzwe kandi igihe abantu bahazi barahasiga amafaranga bikenewe ko atunganywa neza nabivuze haraheze imyaka ngira ngo yobirenga nka 10 ndiko ndabivuga ibintu vyitwa ibibanza ndangakaranga mu gihugu cyacu ntibarumva akamaro kavyo ibibanza ndakaranga ni ibibanza bishobora gukora urudandazwa uronka amafaranga kandi kidandazwa wakigumanye nukuvuga ufise ikibanza ndangakaranga baraza bakaraba ico kibanza ukabasigurira hanyuma bakagenda bakurisha amafaranga naryo amafaranga ava makungu jewe ndamaze kwakira abashinwa ndamaze kwakira abazungu bava mu bihugu bitandukanye Ubufaransa Ububirigi Ubutaliyani Ubudagi benshi ndamaze kwakira abanyafrika za Cote d'Ivoire za Zambia za hariho nabambura bavuga ati mu Burundi hari umuntu azi ibintu nk'ivyo hoye bakagenda bavuga bati ni gitangaza nukuvuga rero kino kibanza cohereza cotuma turonka amafaranga cotuma ahantu hamenyekana mugabo nditura abarundi cyane cyane ndavuga bajeje intwaro muco muvuga mbega ho nujeje intwaro ndajeje intwaro mugabo ndabisongaruke mubu ndose yaba ari je mfata ijambo aye mwogarutse musanga mugabo hari ikiriko kirakogwa murabona ko bariko baratunganya ingene umuntu bazohaza bagashobora kuhashika ndetse kumbure n'abagendana bumuga bagashobora gushika hano muri kino kibanza biriko biratunganywa sinoreka gushima ko hari intambwe iri kiraba ariko mu minsi yahera siko byari bimeze reka dushime ko hari intambwe iri kiraba hamwe twobandanya bakabaranya batunganya neza hama hagakingirwa hanyuma abantu baje bakafaca mu nzira imwe bagasigurirwa kuko turategekanya ko tuzohashira inzu za kera urugo rwa kera ibikoresho vya kera abarundi bakoresha tukabizana ngaha hamwe umurundi hashize avuga ati ndibutse abarundi nyine babaho murumva ko amafaranga ava akaboneka na cyane cyane amahera mva makungu turi amafaranga mva makungu turakeneye ayo bita amadevize birashoboka rero urakoze cyane ndashimiye nuko ubunya uko mubibona turi mu kibanza ciza ikibanza nyezina simbizi nuko yamaze kurongora nani ho usaba kwiyongera wa kabiri wewe mejeje kwambaza ntusaba wa kabiri oya mejeje kwambaza saba imana imihezagiro urugo rwanje rugume rumeze neza ego ariko urugo ngo barabiharanira muhugira urugume neza urabiharanira araza oya uranirinda ibindi bintu mu mbezi twagute kandi zamwe mu mbi yavuze ko zitwa gute intezi wirinde intezi z'abakobwa cyane cyane abagore bivyigenze abakobwa bivyigenze uyu yirinda abakobwa bivyigenze mu cyamake rero novuga ne wungusiki muri kino kibanza arumvise yuko kubandwa abantu bose baje kubandwa ngaha
abagore badafise abagabo barabaronka uri umuntu ikindi kintu kiri très intéressant uzanye telefone yawe ukayishira muri ano mazi ufite ide agutelefone nagutora abanyena amazu muje mukoga no mazi banyina amazu b'abatelefone inzu urayibamwo neza cyane ukuri kwamye nyene inzu akibagira kwishuza karibu rero mugasimo ka mwaro mumenyi banda tuyoge reka ndayogemwe basangire pro ngukwe Biriza adito Oui. Wabonye Raisa akaje kurondera umugabo ariko arambaza. Raisa ariko arambaza ashaka umugabo ariko arambaza. Raisa ariko arambaza umugabo kwe. Ubu n'ubutunzi kama bro. Abakobwa bash. Ubu urambaza ashaka umugabo. Shaka umugabo. Ubu rero n'ubutunzi kama. Uno munsi aba influencers. Indukira ino. Aba influencers rero. Bari bakwiye ko bagira ingendo mwene kugira bahagaciro ubu ubutunzi kama ibi byamyeho mzee ibi si ibintu ngo bubatse bimwe by'abanyamuji ngo Van Beach yamazi azunguruke gutya oya ibi ni naturel kandi aya mazi ni meza urayanywa nacho simbizi aya mazi ifo ko twari kibuni tukagishira bari Bujumbura aba influencer bagitukana oya bazoza tubabandisha gutembera ngaha nangaye ku murundi ni 2,000 oya bazoza ni 2,000 kuza gutembera ngaha uretse tuzobatiza yego azohagarara ajyanye tubabatizemwo hanyuma turabe kiyongeso yohera kandi vuba cyane kuko ni 2 à 5 ans adito aha hano rero tona kuri umwe mu bakobwa bakuze kandi ngo bakiriye abagabo bashaje bibiru umukobwa ashaje amwita mu kirundi ciza oya naco two tuye kirundi uranushaje wanashaje uyu yarakumahaye oya ndarakumahaye oya ntarabisavuye isave yabakuze cyane nujya no kuvyara bizoba ingorane ubu ntarabisave hama ikirumbo biba byaranse gose yarumbiranye uyu ni nkumi hanyuma niyamara gusomba nko mu myaka 5 azoba atanguye gukumahara hanyuma mu myaka 20 azoba ari isave mu myaka 30 kirumba twagiye tugihebura irumba simbizi gatonya twagiye harako ari Bujumbura benshi batazi kino kibanza ko gifise inguvu ubwo dafise uruvyaro urarurora udaronka umugabo urashobora kuza ngaho utiraja ku mupfumu akaza ukabandwa hamakandi ukaronka uruvyaro we nawe utobandwa abandi bakobwa bagenzi mu bisagara en fait jewe ucambe ni experience ngize ngo gamera shise ngaha hari byinshi nize hari byo ntarinzi sinarinzi yuko hano hantu kino kibanza ari kibanza gikomeye cyane yuko umuntu ashobora kuhagera niba ari byifuzo yari afise niba ari amafaranga nagiye ndumva ari bariko baruga ngo bakeneye amafaranga influencers bakeneye ama views ari igikomeye numvise byose ikintu numvise gikomeye cyane nuko twumvise n'amatemonyage yuko hari abaronse abagabo hari abaronse abana hariho abamaze kuronka ibintu byinshi ubutunzi kubera ngaso ico no babwira nibazi batryinge nanje ngira noge mukanya ndabe yuko bizogenda neza abahungu bakenye rero yazena swime kugira ngaze kwihanagura rero aya mahigwe yose yego yatanzwe na Linox Music Company biciye muri festival isoko ry'umuco isoko ry'umuco kama bigiye kuba kuva ku itariki ya 30 gushaka ku itariki 1 simbura kode cyane rero genda rero abe ingene urondera ubundi muti kugira ngo rebe ko kongereza kanganganirize rero abandi influencer batandukanye aho nganya ari umuhungu naye yarumbiranye yabuze umusheri ibujumbura kandi vyitwa yuko ari imvukira yo mu gisagara ariko yabuze umusheri bro wasenze none bagurangire je no kore narihebuye mu buryo bwose bwoshoboka je narihebuye mu buryo bwose bwoshoboka mu byo nasavye uwo musheri ntanarimwo mana yanje yego niyo yabuye burundu gabraza jewe narihebuye nta cyizere cy'ubuzima ufise ukuvuga incuro maze guhemukirwa yego narabonye yuko nuzoronka uzomuronka umwaka umwe canke 2 muhungu kubera okay hano rero abandi basore ndetse n'abadamu bataronka imvyaro bo mu gisagara ca Bujumbura ngo bazoze hano hantu nukuri hari abantu tuvuze ibyiza by'u Burundi babona imirima gusa nukuri ahantu je nicenga mwana ko ntarahava ndahicaye ndaharaba gusa niyumvira ati none
ni gute abantu batahazi kwera hariyo abantu benshi bazi ku izina mugabo twarahashika abatarashika vema mubayeho gute mubayeho gute mumeze gute je nk'umunsi wanje waheze ndindiriye ko bwira niryamire jo hagere ivyo nashaka kubona uno munsi ngebe inya hano yes nuko unyu turi hano muri kino ikibanza ciza ikibanza giteye igomwe buri murundi wese agomba kuba fier no kuza kuhatembera ugashobora kubona ivyiza vy'iwacu. Yesu turacari kumwe muri uru rugendo aho tuzobereka twigishanye vyinshi, batwigishe batwereke ivyiza vy'iwacu. Nkuko bimona abakobwa banezerewe nuko bari muri kino kibanza, abahungu banezerewe ko bari muri kino kibanza. Ikibanza citeka, ikibanza kitwibutsa basogokuru, ikibanza kandi gituma twiyubaka uko kwibuka bituma twiyubaka kandi ku nguvu zidasanzwe. Agasomo kamwe nkuko mubibona kagizwe novuga incuro zine z'amazi amanuka mu gifaransa ivyo no kwita chute kagizwe na 4 chute uvuga amazi amanukira hari ahambere hajya nyine hamwe baca boga abakobwa canke abagore hamwe boga hajya amazi ya mbere ashikira hari kandi gatoya mubona kagira kabiri hari kagira gatatu nakagira kane rero ni ntuze zine urukurikirane rune kw'amazi ashunguruka niho rero agasomo ka Mwaro naka kava hariya kuri kiriya giti kagera kuri rino benga iri benga abantu baroga bose baje iryo benga baca barigwamo bagaca bapfa rero agasomo kagarukira munsi yari rya benga aho hepfo ngaho musi y'ivyo biti ari benga barozi baca bahwera iyo baje baca bagwaye bagapfa abarozi umurozi iyaje ngaha anya acagwa kwita mu ibenga hariya kubera ntuze ingufu zihari ndukuvuga ko dufashe dusugire neza bukebuka iyo umurozi aje ngaha abantu baroga kirazira ko baza ngaha iyo baje hano baragwaho muri iryo benga bagaca bapfa kirazira rero abantu rero badukurikirana hari abantu benshi barabakekeranya yuko kumbure ibintu vy'imico y'ikirundi haraho bihuriye n'uburozi ibintu bibi bitandukanye sivyo kubandwa baragenda none baramaze kugwayo turabizi twarababibonye kubandwa biratandukanye n'ukuroga kubandwa biratandukanye n'ukuraguza kubandwa ukwambaza Imana Imana yatunze Burundi n'abarundi Imana yabasogokuru ukuyambaza tugaca kuri kiranga Imana nuvuga ko ari we arangira Imana abarundi kera bari bazi ngo guterekera imizimu ariko kiranga yaciyaza arabigisha ati hirya y'imizimu hariho Imana itaboneka rero niko rero kuca batangura kubandwa bakayambaza mu kubandwa kandi ivyo basavye barabironka n'ubu abakivyemera aya makuru araryoshe kumva yes nukunye gumana twebwe kumbure muri no rugendo rwacu aho dufise vyinshi vyo kubereka imico n'akaranga bigucaje cija c'u Burundi. Asante sana mwakoze mwese.